ikaramu ndacapisha n'ibindi, ndacapisha irangi, ndacapisha crayon. Mugabo na participe nko muri imwe yitwa Copton Histoire. Narageze n'amahirwe yo kuja muri ntuze muri finale, naho bitakunze ko ndayitsinda bien sûr. Ayo burya hariyo na ari international twagiyemo, ayo nk'itwa Cat Master Africa, nayo nashitse muri finale. Mugabo harimo ibice. Ndabaramukije bakunzi ba Nda TV, muraho murakomeye. Kuri micro ni Katia Benita umukunzi, hama kuri kamera ni Dosia. Ndabibutsa kandi gukora subscribe utarayikora canke s'abone, ukaraba ikiganiro cyose ukagiheza, hama ukakomanta ukanapartager n'abandi kugira bakiraba ikiganiro. Hama uno munsi nkuko mubizi namanza na ibintu bitandukanye, ibintu bishasha. Uno munsi natumiye umustar canke groupe de danse canke iki. Uno munsi nazanye umuntu acapa mu Gifaransa, ngira ngo dessinateur sinzi, abo twize hamwe barabizi. Okay, hama nganda muha umwanya yidondore, abibwire benshi bashobora kuba muzi, hama atubwire byinshi. Ndabaramukije namwe, haramutsa n'abariko baradukurikirana. Mwidondoro nitwa Ndayishima Herve. Babo fatanije n'ivyo nkora usanga hari amazina umuntu agenda aronka, ariko kandi nitwa Nayish Karamu. Ndi umucatsi, mugabo haruhande y'ivyo nkora n'umunyeshuri, hari n'ayandi makazi umuntu agenda agira. Ndakunda cyane ibintu bya entrepreneurial, umuziki. Mugabo ico nitoyemo cyane cyo gucapa. Kugira umenye ibintu byo gucapa byaje hari ibintu uvuga ati ibi ni ndemanwa nabivukanye canke byaje ukunuku byahereye basi kugira wewe kuko uramenyekanye cyane mu bintu byo gucapa. Intango bwa mbere na mbere gucapa ni activité ihuza uwitwa umwana wese. Ni kiretse abagiye baragira nk'ama-animal usanga nk'akarero ugasanga ntafise ukuboko canke yarahumye canke afite izindi ngorane z'amagara, mugabo gucapa bihuza abana bose. Rero nanje muri rya myaka rero tuba tukiri abana, ukinisha ikintu gicapa hasi, ingwa, ikara, niho natanguriye gucapa. Mugabo twabikora turi twese, mugabo byari bitandukanye n'abandi nuko nari nshoboye ibintu bike cyane umwana mu bijyanye n'imikino yaduhuza, nko gukina ibintu bisaba inguvu, ibintu bisaba umwana nyine akomeye, wasanga n'ikigonde muri byo. Mugabo tugiye mu bintu bisaba ubwenge bundi, nko kubumba, gukora utuduga, gucapa, ibintu nk'ibyo, wasanga rero ariho ndondo nk'amakomplima. Hanyuma nivyo nibaza ariko niho hantu nisanga honyene nshoboye cyane kurusha ahandi, kubera ko rero mu yandi maje wasanga nirukanwa. Nisanze rero nagumye muri byo gucapa gushika n'igihe nakuze. Ariko kandi aho ndiko mvuga ku ntango, mu kubitangura rero nk'umuntu abizigamwo ico gufungura canke kwironsa uburyo bunaruriya bugusaba amahera bwose, nabitanguye neza na neza muri 2016. Impano yawe yo gucapa ishiza gute mu nyuma? Cyane ibintu by'indimi ndabirondera, mugabo abafamiye n'abagenzi bose barankonvenka ko ngirizwa kugenda muri école d'art. Candagendamwo kubera ko mbure bafatira ku byo babona nyene sanzwe nkunda gukora. Ndagenda caniga bati bon ma section asabye barashiriyemo art plastique arizo bita Beaux-Arts. Hanyuma cyangwa kwiga rero Gitega ndigayo. Niho rero novuga ko habaye nka revelation yibi mubona biko birabona munsi. Ntantu twakunda kubona bacapisha ikaramu. Gucapisha ikaramu kwari kubicapisha nyine nk'ufina, mugabo nta wari wibaza natwe bwacu, nta wari yibaza yuko bishobora kugira ikintu bizanye. Rero 2016 nyene ya 2016 navuga bwa mbere ndi muri école d'art, hari ukuntu
hariya uri kuriga hari abantu bibaza ngo twiga gucapa mugabo ntitwiga gucapa twiga ibintu bishobora kugufasha ko gucapa urashobora no kumenya itagiye hariya mugabo uri hariya bigufasha kumenya ico ayandi ma technique byasabye kugira ngo abe populaire gutya kurya cyangwa kiga ubuhinga ibintu nyene biri academique rero maze gushika hariya maze kuronka formation académique même si ntari bwayiheze nari baduchallenginze kugira wese ikintu ari ikintu kiba nkakashe kuriwe rero jewe lèvre nakora peinture no kubumba twarabikora kandi hose nabona ko ngerageza mugabo numva umenga ntibimaze ico bisaba rero ko ndondera ikintu kidakorwa cyane mu Burundi canke n'ahandi hantu partout en Afrique bon kuri promotion yacu hari abacapsi benshi haba ku ishuri kuko hariho ababa baje kwiga n'abari bari mu gucapa réellement hariho abo twigana hariho abitwa ba Don Kevin ba Daniel Kibamba ba Ivan Dollar wanashaka no mu batari ku ishuri hari abantu twakunda gukominikana cyane batari ku ishuri baba autodidact abitwa ba Oleg Dev Basage Nirandekura bose bari twari muri wamenga ni movement ivutse y'abacapsi bacapisha ikaramu ko hari abacapisha amarangi kandi hariho n'abacapisha gushika ubu mugabo banacapisha ikaramu en même temps hanyuma haragera rero ku rugero rwaho nshaka rero kwiperfectiona ntavuga ati nshaka kurondera amahera cyangwa kugira iki mugabo nibone ko hariho hajya umuntu ageza ariko aracapisha irangi canke ajya amafoto ari realiste twama tubona umuntu yacitse neza na crayon turabe ukuntu ushobora kugenda rero ubicapishije na style ico gihe ndibuka ko byasabye igihe kinini kubera ko nakuja kunidafudika wasanga hari ibicapo byinshi bigenda birononekara mugabo harageze urugero rero bikunda ikintu rero kijyanye no kumenyekana sinovuga ngo ndazi cyane mugabo kubera ko hariho abantu bake batanze nanjye sinovuga ngo sinzwe ukuntu bagiye kutumenya hari muri iyo nzira rero yo kugerageza gushira impano zacu ahabona kurondera abantu basanzwe bari muri industry nk'uko bakunda kubivuga kubegera hari nabo rero twemera tugacapa kuri gusa kugira ngo comme afise abantu benshi bamuzi ukayicapa hanyuma ukatupibya ku ma réseaux sociaux karungikira abagenzi yawe hagufasha gupartager hanyuma rero ibintu bica bimenyekana gutyo apa ikaramu nta kindi kintu capisha bon apa ikaramu ndacapisha n'ibindi ndacapisha irangi ndacapisha crayon mugabo sinigera ndaziposta sinigera ndazishira habona yishikara baramaze guparticipa mu mvuga gute mu mahiganwa n'abandi bacapa mu Burundi ko ndumva urafise bakora dusigurira ibintu byinshi yuko mwari kumwe n'abandi haraba amahiganwa mu Burundi y'abacapa kugira abagute bakuze impano yo gucapa amahiganwa yo gucapa numvuga yuko mu Burundi arahari mugabo ni makei nayo make wumva haba edition imwe ugasanga ibaye ari imwe mu myaka ine imyaka itatu usanga rero hakigiye kinini ubu gusa kuzimaze kuboneka bon n'igihe nari nkiri Gitega ari tutwaragenda nko mu duhigano duto kubera ko wasanga harimo abantu bakeyi kandi n'uwatsinda ntabwo yaronka ikintu catari nge nari ndi Gitega ibyaba byinshi byabera i Bujumbura rero wasanga bidakunda ko ndaparticipamo ngo na participe nko muri imwe yitwa Cotton Histoire narageze n'amahirwe yo kuja muri muri finale naho bitakunze ko ndayitsinda bien sûr hanyuma ni Gitega hari byabera kuri Alliance Franco Burundaise hanyuma ni Bujumbura rero tumaze kuvayo Gitega tukaza rero Bujumbura hari ihiganwa hariho na yari international twagiye hariho n'itwa Big Art Master Africa nayo nashitse muri finale mugabo harimo ibicecero byinshi kabisa
twisanze rero finale bidakunze ko dutsinda gusa muri demi twari twatsinze hanyuma haruhande y'ibyo haraje n'indi higanwa rya UNICEF ifatanije n'ikinyamakuru Jimbere aho batanguye edition ya mbere mu mwaka uheze yitwa Festival d'Odessa naho nyine nashigize amahirwe yo kuja muri finale hanyuma ntana ikibanza ca gatatu muri no mwaka ntituzi ingene yezogenda gusa turumva amakuru yuko iyo edition igira kabiri iriko irategurwa nayo bon mugabo novuga ko nta bintu nta ma competition akunda kuba cyane ibintu byo gucapa gusa ayamaze kuba makeyi turajamo kandi usanga bigenda neza kuva utangura gucapa gushika ubu urabona yuko hariyo evolution hari intambwe wateye ndiko mvuga mu madomeni yose urumva hari intambwe wateye kuvuga ati jewe yisha kuva ntangura kugaragaza ibintu basi experience byo gucapa haraho navuye haraho nageze tukize kujya no kuva aho navuye naho nageze bwa mbere umuntu wese hari imyaka ariko uguma wibaza ati je nzobiki bwa mbere ikibazo nari mfise byari bigoye kuva kumenya je nzoba iki neza na neza kuko basanga ibintu twibaza ko umuntu ashobora guperfectionamo usanga ni ibintu menga nisanga ari ibintu nashoboye gusa nk'ubu nko narifuza ko nk'ubu nkiri umwana narifuza ko nzotwara indege narifuza ko nzoba umuganga narifuza ko nzoba nk'umukinnyi wa football akomeye mugabe ibyo byose wasanga ari ibintu ntari mfise bihari mu bantu b'abacapa ashobora kwifuza ati nzoba saido ntibazonye mugabo twebwe nk'abacapsi sinzi ko bo bashobora kuba bafise abo babona mugabo twebwe ku gihe cyacu byari bigoye kuronka abantu wisunga nk'akarorero mugabo avec le temps nari découvert nisanga même si ntabona uwo nshobora kuzoba wundi nisanze ibyo nashaka ko ikintu nashaka ko ari uko ubuzima ndonka nanjye passion ngira icyo nkora nicyo kintu cya mbere nshimira Imana ko yamfashije avec le dessin au stylo narabonye ko mari ikintu nta n'ahandi nshaka kugihungira nshaka kuguma nyine ndi umucapsi rero kandi akeneye no gukrea andi maresource mugabo icyo nacyo numva nicyo cya mbere aho ni mu buryo bwo kuronka kwigirira icyizere ku kintu ushaka kuzoba mu buryo bw'ubutunzi ubu uyagushika kuri uno mwanya jewe nta kindi kintu nkuramo amahera kitari gucapa ama opportunité yose ndonka nandi nibaza ko nzoronka naho noja mu rudandazwa ko navyo ndabikunda nibaza yuko bizokunda a partir y'abantu twamenyanye biciye muri no rugendo nyine nayo sanze ndi mu gucapa usanga rero amafaranga ndonka arafasha umuryango akamfasha na jewe mugabo kandi hari n'ahandi usanga ndonka ahantu banterera kugira ngo ashobore kubaho mugabo ibyo ndonka byose mu buryo financier ni ibintu biba byavuye mu gucapa kurangiza nk'akajambo ka nyuma yishiye batekereye kuvuga ati umuntu akaraturaba afise abona yuko basi gucapa arabizi canke arabishowe canke arabikunda mugabo akabura novuga gute akabura ukimomotiva akabura canke nawe kandi kamajambo nyene kanyuma ushikiriza nko bijyaye no gucapa ikintu cya mbere novuga umenga nokibwira cyane abantu basanzwe bari ahantu babona abantu bafise impano abantu basanzwe babona abantu bafise impano ukabona umuntu afise impano ahari ntuze umwifuriza no kujya mu bindi bintu biri inyuma y'iyo mpano kuko ni ikintu kiba gikomeye cyane mu minsi iza turatangura kubona ivyamwa bifatika cyane aho usanga umuntu abeshwaho n'ikintu azi gukora kurusha uko abeshijeho cyane n'ibyo rero je nabyize mugabo hariho abo mbona tubinganya kubikora kandi bataciye muri rekorda wanashaka nkabona ko hariho n'ibintu byinshi nabigirako ni kwankohaja umuntu wese ubona afise impano kuko birafasha cyane nawe nyene
mu buryo aba akeneye kuzokwibeshaho hamwe ivyo yoba ariko ararondera bindi bitamukundira. Hanyuma abandi numva nobwira cane notera intege ni abantu b'abanyempano, mugabo mu kubatera intege nagomba kubipfuriza kubasuje hako batoba concentre cyane ku mpano bafise, kubera ko impano bafise iri hajya, mugabo hari ibindi bintu ikenera kugira ngo itere imbere. Urakenera kumenya gukominikana n'abantu, kumenya gukaya amakonesansi yandi, kumenya kugira umwete ukenewe, kuko ushobora kwama hariya mu cumba cawe usanga ugacapa n'amasaha 20 wanashaka ukaryamane, mugabo birakenewe ko usohoka hanze ugenda uraba abandi bantu, ko mu bantu nyene niho haca hava ayo mamarché, muri abo bantu nyene niho hava n'andi ma opportunité yiyajuta kuri iyo mpana ufise. Turangiza ndabashimiye Yishkaramu entre parenthèses ndayishimiye Hervé kuba mwaduhaye umwanya mukatwakira mukatubwira byinshi byerekeye ibyo mukora. Courage, ndabamukuhajije bandanye. Nundi munsi ndaza twabakena muzotwita. Merci beaucoup, murakoze cyane. Namwe mwadukurikiranye kuri Ndaha TV, ntiwagire kugira subscribe canke s'abonner. Iki kiganiro cyacu kiraheze, mu comment uko mwakibonye, hama mu partage n'abandi. Ahasigaye tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Peace.